Gitabara irasubiriye kwiha inkumbi umutekano woba wahungabanye noneho vyabereye i Bujumbura. Turabaramutsa kandi turabaha akaze banywanyi bacu ndahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV n'umwanya we yandi makuru agezweho nkuko tubandanije kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye biriko bivugwa irya nino mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi kandi mu bisata byinshi bigiye bitandukanye, hari mu mutekano, hari politiki, hari agateka kazina muntu, hari ubutungane, hari imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, hari ibice bitandukanye tuba duhorezamwo inkuru dufashijwe n'amasoko yacu, hari ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru amwe n'ayandi menshi aba yateguwe na masoko yacu dufise irya nino. Turabakengurukiye cyane rero ko mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Reka turamutse abari i Bujumbura, se mwoba mumerewe gute? Mwijoro ryaheze habaye ikintu kidasanzwe, turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Abari Gitega aho ni ku mugwa mukuru wa politike, mwoba mumerewe gute? Namwe turabaramutsa kandi turabahaye ikaze. Bari mu bice bitandukanye irya nino no mu zindi ntara, bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, namwe ntimuze gucikwa n'abari mu bice bitandukanye ku migabane ya kure nka Aziya, Australia, Amerika hamwe n'Uburaya. Namwe turazi ko tubana muri byinshi tubagezako. Mwumvirije rero ko muku baramutsa twagiye tunagaruka ku vyabereye i Bujumbura, tuvugamwo Red Tabara, tuvugamwo ko n'umutekano wahungabanye. Ivyo vyose tukaba tugiye kubigaruka ko mumenye ukuri kwavyo. Mwijoro ryakeye habaye ibintu bidasanzwe. Hari kuwa gatanu mwijoro i Bujumbura, akazu ka Regideso rero karaye gasenywe n'ibombe kumusaga. Ivyo rero abantu benshi bakaba banabibonye ndetse bibatera n'ubwoba muri iryo joro, ndetse mu gitondo ho baharamukiye inzego z'umutekano harimwo igipolisi hamwe n'igisirikare. Bikaza bikurikira rero byakozwe na Red Tabara mu mezi 3 aheze, aho yoba yaragavye ibitero bibiri ikanavyigamba leta y'u Burundi kavyegeka ku gihugu kibanye c'u Rwanda, ariko se ikico noneho baracegeka kurinde. Ese inzego z'umutekano z'u Burundi zoba zisinziriye? Ni ikibazo. Reka tugaruke ku kungene vyagenze. Akazu ka Regideso karaye gasenyuwe n'ibombe ku Musaga. Hari ejo kuwa gatanu mwijoro n'akazu k'umuyaga nkuba wa Regideso kacitse ubunywenye inyuma y'urwamo rw'ivyaturitse. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo zone iri mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bahabonye ibintu bimeze nk'ivyuma biguruka mu gihe havuga ico kintu kimeze nk'umuturagaro hafi y'ikambi bita Muha. Ikinyamakuru Lomanda nico gihejeje no gutangaza iyi nkuru kibicishije ku rubuga rwa Facebook hamwe n'urwa Twitter. Kuri Twitter bakaba banditse mu rurimi rw'igifaransa bagira bati: Vendredi soir, une explosion a complètement détruit une cabine électrique de la Regideso à Musaga, Bujumbura. Un transformateur et des matériels ont volé à un classe selon la population. La cabine aura été balayée par une bombe actionnée par le Robert de Red Tabara, Burundi. Niko Lomanda yoba yabishikirije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Mu Kirundi rero bakaba banabishizeho ku rubuga rwabo rwa Facebook, aho banagarutse kuri ivyo vyabaye, ndetse nabo bakaba bavyanditse bagira bati: amakuru ikinyamakuru Lomanda caronse nuko aka kazu kahora gafasha gutanga umuyaga nkuba muri ivyo bice byo mu manuko bw'igisagara ko bakahitanywe n'ibombi yatezwe n'abarwanyi b'umuhari Red Tabara. Uko niko ico kinyamakuru Lomanda gihejeje kuvyandika, ndetse abantu benshi bakaba bagize ubwoba bivanye no kungene bamwe batigeze babimenye, kandi ari n'ibombe zaturitse. Abantu benshi ntibavyumvirize. Ntiharatangazwa niba izo bombe hari umuntu zoba zahitanye, ntibaratangaza gitigiri c'ivyaba vyangiritse kubera iyo bombe yatezwe na Red Tabara muri ako kazu ka Regideso gasanzwe gatanga umuyaga nkuba. Ivyo byose rero nivyo turindiriye, turaza no kubagezaho iyi nkuru y'idonido mu matohoza turiko turabakorera bivanye n'ibi vyagiye birashikirizwa n'ikinyamakuru Lomanda.
Nkuko rero binagaragara no ku masanamu hari inzego z'umutekano hamwe n'iz'igisirikare, ubwo n'igipolisi n'igisirikare boba bavyukiye ngaho kuri ako kazu ka Regideso ni ku Musaga, aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Byose rero tukaza kubitohoza kugira ngo tubagezeko inkuru itomoye mu masaha ari imbere. Ikindi rero mwomenya nk'uko hari n'ivyabaye vyejo ndetse birabandanya kuvugwa cane irya nino mu bimenyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, nta kindi rero cabaye atari uko FIBA ni ishirahamwe rya basketball kw'isi ryoba ryarahagaritse iryo mu gihugu c'u Burundi. Ni FEBABU, muti vyoba vyagenze gute? FEBABU rero yaraye ihagaritswe vy'agategekanyo na FIBA. Biri rero mw'ikete ry'ishirahamwe ry'umupira wa basketball muri Afrika, FIBA ryandikiwe uwutwara ishirahamwe ry'umupira wa basketball mu Burundi, FEBABU, Jean Paul Manirakiza, itariki ya 12 Ndamukiza 2024. Imvo n'imvano yitumye FEBABU ihagarikwa vy'agategekanyo nuko umugwi Dinamo igihe wari witabiriye inkino za BAR season 4 mu kwezi kwa Ntwarante mu gihugu ca Afrika y'Epfo wanse gukina ukurikije amategeko agenga imyambaro canke mayo zakoreshejwe muri iryo higanwa, yariko icanditseko Visit Rwanda. Urukino rwa mbere bararukinye babanje gufuka urwo rwandiko, ariko inkino zibiri zikurikirana ntibemerewe gukina urwandiko ruvuzwe, niko guca bakubitwa impaga baba baratakaje amahirwe yo kubandanya iryo higanwa. Iryo donido rero tukaba twaranabibagejeje ko mu nkuru zigiye zitandukanye. Muri iryo kete nyene bavuga ko amashirahamwe y'umupira wa basketball ku rwego rw'ibihugu tegerezwa gukurikiza amategeko ngenderwako ya FIBA. Ubw'ivyo rero ngo FEBABU yarahunyanze amategeko agenga FIBA, acafuza n'isura y'urukino rwa basketball muri rusange. Ishirahamwe FEBABU ribaye rero rirahagarikirwa ibikorwa vyayo vy'agateganyo mu kurindira ko haboneka inyishu y'ico bise procedure disciplinaire gifashwe na FIBA. Ishirahamwe ry'urukino rwa basket mu Burundi rero rikaba ryahawe ubisi 11 ngano gushika itariki ya 23 Ndamukiza 2024 kugira rizobe yatanze insiguro zose kuri FIBA. Ngo rero biri muri iryo tangazo ryanagaragaye rikaba ririko rirakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Kwanka kwambara myambaro iriko Visit Rwanda nivyo vyoba bibakozeko nagahomera bunwa, benshi bakavuga bati bavanzemwo politike ikomeye cane, dore ko icuka hagati y'u Burundi n'u Rwanda coba kitifashe neza muri iyi minsi. Ngo rero none birabakwigeye ngo nibabe banywaho ku gikombe boba barishakiye, niko bamwe ku mbuga ngurukana bumenyi bariko baravuga. Reka rero tubagezeho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye mu biriko biravugwa mu bindi bimenyesha makuru bitandukanye irya nino mu gihugu c'u Burundi. Miliyoni 40 z'amadolari y'abanyamerika niyo mfashanyi banki y'isi yaronkeje Burundi kugira ngo bwongereze ifaranga ry'agaciro ryo kuriha bidandazwa mvamakungu. Ivyo bidandazwa mvamakungu vyankenerwa cane nk'ifumbire, imfungurwa zimwe zimwe, imiti, igitoro n'ibindi. Ni rero iyo mfashanyo igiye gufasha Uburundi kwinjiza nkuko vyemejwe n'umushikiranganje w'ikiga ca leta Audace Niyonzima. Ivyo rero yakaba yabisuguriye inama nshingamateka kuri wa 12 Ndamukiza 2024. Ayo nama yari yiramutse yiga yongera yemeza itegeko ry'ikoreshwa ry'iyo mfashanyo. Umushikiranganje kabamenyesheje ko ayo mahera azoshikira mu banki nkuru y'igihugu BRB, nayo ikazayokoresha mu gusahiriza amabanki y'ubudandaji mu kuriha ibidandazwa mvamakungu. Abashinga amateka rero bamusavye ko yokora ibishoboka vyose kugira ngo n'abikorera utwabo nk'abanyeshuri biga hanze baja kwivuza hanze n'abakenera amahera y'agaciro make bashobore kungukira kuri iyo mfashanyo kugira ngo abavuga ko babuze amahera y'agaciro bagabanuke mu gihugu c'u Burundi. Biruko mu gihe umukuru w'inama nshingamateka we atangaza ko abanyagihugu bafise amafaranga menshi mu mazu yabo
Girase Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka avuga ko ingwate yadugijwe kubitoza mu matora idateye ikibazo kuko ngo abanyagihugu bafise amafaranga menshi mu mazu ubwiwe ayo mafaranga ni make cyane ugereranije n'amafaranga abanyagihugu bafise. Ibi yabivuze mu gihe abashingamateka bariko biga itegeko rishasha rigenga amatora Burundi bwimirije kujamo ya 2025 hari igenekezo rya 9 ndamukiza 2024. Igenekezo rya 9 ndamukiza 2024 n'aba nshingamateka yarakoranye rize yongera iremeza integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro risubiramwe ibwirizwa rigenga amatora mu Burundi. Muri nteguro rero baradugije ingwate yahora isabwa kubitoza mu matora uku gukurikira: abakeneye kwitoza mu bibanza vy'amakomine bazotanga ingwate y'ibihumbi 200, abakeneye kwitoza mu bibanza vy'abashinga amateka n'abakenguza amateka bazotanga ingwate y'imiliyoni 2, abakeneye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu hazotanga miliyoni 100. N'abashinga amateka bemeje iryo tegeko. Abashinga amateka bamwe babona ko iryo tegeko rije gukumira bamwe kugira ntibitoze mu gihe ayo mafaranga asabwa ari menshi kuko ni bake bashobora kuyaronka. Ku bafise rero amakenga, Mushikirangaje Martin Teretse jejwe ubushikirangaje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yarabahumurije ababwira yuko ahubwo ayo mafaranga ari make cyane iyo bapfuma bagira miliyoni 500 niho vyari kumvikana kuko burya ngo igihugu nico gikenye nayo abene gihugu baratunze. Urongoye inama nshinga amateka Girase Daniel Ndabirabe yo bakagira ati bene gihugu amahera barayafise n'ikimenyamenya nuko bariko barubaka amazu menshi. Tanganyika iriko iraduga ariko abandi bariko barubaka hirya no hino no hagati mu gihugu, none bayakura he? Suko bayafise amafaranga bene gihugu bafise na leta byarayinaniye kuyakurayo. Ivyo nabonye ejo bundi igihe leta hindurira amafaranga vyagaragaye ko bene gihugu afise amafaranga. Niko Daniel Girase Ndabirabe yoba ya arashikirije. Banywanyi bacu turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Basabere kugira ngo ndimuze gucikwa n'izindi nkuru zitandukanye tuza ko bagezaho muvyo turiko turabategurira ntimuze gucikwa. Fyonda kuri subscribe aho bukoresha YouTube y'icongereza ni bukoresha igifaransa fyonda handitse sabone no fyonda ko uco uronka karyo ko kuronka amakuru yacu uri mu bambere kandi igihe cyose tuyashizeho uca uyabona muri YouTube yawe ku buryo bwihuse. Yo unafyonze ku gakenge ariho ubona notification kugira ngo amakuru agushikireko, ugafyonde ko kugira ngo uje uyabona uri mu bambere hari notification. Mane bahezagire turaza gusubira no kubatohoreza byinshi ku nkuru ziriko ziravugwa irya nino mu gisata c'umutekano.